Only football can make you feel like this. Alikuwa nani?
cyane rwose muri Primus League hariho imigwi ya Atletico New Oil hamwe n'umugwi wa warayikurikiranye. Atletico New Oil Academy hamwe n'abakinnyi ba warayikurikiranye bakaba binjiye mu kibuga twatubibutsa yuko uno mugwi wa Atletico New Oil Academy ni bwa mbere ukina mu cyicaro cya mbere inyuma yo kugura ikibanza cy'umugwi wa Atletico Academy. Akaba ari uno mugwi rero wa Atletico New Oil Academy, akaba ari umugwi w'umugwizatunga Ntibizi Ismail Apollinaire asanzwe afise ihinguriro rihingura ibinyobwa bikomakomeye Crown Royal. Mu kanya rero urukino ruza kuba rutanguye, tukaba tubibutsa yuko umuntu wese cyangwa ihinguriro rye rwose rishaka kuzana ibinyobwa byaje bishaka kuzana amatangazo yabo kugira cyo kuri Indundi TV byo kongera abatwegereye abegereye byo kongera uburongozi bw'uburongozi bwa Indundi TV. Twabibutsa yuko ino platform yacu, ino TV yacu ya Indundi TV niyo TV ya mbere irabwa n'abantu benshi, ikaba ifise abantu 103 bayikurikirana. Urumva yuko uzanye amatangazo yawe cyangwa uzanye itangazo ryawe rishobora kwamamara hanze ndetse no mu bihugu hanze ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu kanya rero urukino ruza kuba rutanguye hano ku kibuga Umuco Ibuye. Ni mtu hapa hapa. Ukizimba na kuku. Taliongea nayo. FC
turamukije cyo yatubani kazi ga kuri Star TV Burundi hanyuma tubibutsa kuno musi n'umusi wa Mungu tariki 15 z'ukwezi k'umunani mu 2021 aho turi neza twihagarariye turi muri stade Umuco aho tubaje kurabarukira gwaje guhuza gwaje guhuza Atletico New Oil na Wayare y'Imuramvya urukino rwamaze gutangura hano ariko munyangarire gatoye amazina sindayaronga mukanya nava ndayaronka abakibani batete kubafisa umupira eka turabera bagenda gute nimero 4 eje nimero 21 bebasha bigenda gute eka turabera kata centre wapi gol la kwanza hapa imepatikana goli la kwanza Pato petit filet nivyo shano najaravye nabe nibaza mu gitabo ca mbere ca Atletico New Oil ariko umupira ko kusa umwamba hejuru mbe biragenda gute reka turabe baranura Wayare mbe bashani meze yatsifera adegacha cyane imbere Berashasagaye bande umukinyi murabona mukinyi cyari imbere poto ya Atletico New Oil biragenda gute yabagaye shoot yo wapi abafanano bavyuka mama katurabe umupira no gushaka kumera 6 n'abakinyi ba Atletico New Oil bakora herezanya hano ndabona umipoto ariho Karakimana Bienvenue hanyuma ndabona na umukinyi aho zakina turabe begeze uce ikiri gitego nimero 11 wa Atletico New Oil igitego cha mbere cha Atletico New Oil kwa musabwa Wayare ico tubasaba ni kugira subscribe kuri page yacu ya YouTube kuri page yacu ya Facebook mukagera nawe mukagira jeme numwiragire commenter na partage yewe ga igitego cha mbere bebasha mundabire nimero kumota wakangahe iminota ya mbere y'urukino kwa kumunota 8 umunota 8 gusa bifasha Atletico New Oil kubanga igitego ca mbere muvyo shano tukubona mugenzi wanje Karfani reka baramutse muramukije ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe New Oil ngasha mu gitego ca mbere pass ariko wapi biranse kabisa reka turabe igitego ca mbere ca New Oil Academy reka turabe ngere bitegeza kugenda ngaha tuko turaraba ngaha kuri stade Umuco nko bitegekanijwe ni igitego ca mbere ca New Oil ngaha kuri stade Umuco reka turabe Bienvenue aje nimero 2 aho barayafata ngo tugende tukora abantu yakoze touche free kick hano byakomeye ni free kick ya mbere y'umugwi wa Royal FC free kick ya mbere y'umugwi wa Royal FC reka turabe ngere utegeza kugenda katasatu ariko biranga arafata nimero 8 reka turabe nimero 5 barawunyanira aho mukeperi ngahita wisamira bibonekana ko vyagoranye cyane reka turabe ngaha ndi kumana randi mwana weke igihugu cyabica nibo bana bafata twagiye urusha mu kabiri ariko biranga kabisa byase abahungu ba New Oil barawifatira babanosha bani ngo sindakwemerera barawerekanya ngaha inyuma biranga umupira nuko kuja hanze no gusubiza mu kibuga n'abahungu ba New Oil Atletico Academy kabisa ushira mu kibuga aho umugwi twa Landry bamukorera ikosa macho ngaha ni yoroshe na gatonya nkuko bitegekanijwe ngaha ku rukino rwa mbere gw'indwi ya mbere New Oil iro igitego cyabo ca mbere ndabona birakomera abafana ariko batayaya kabisa biracagoranye cyane bahereza nimero
sitano ngaho inyuma aragumana umupira kata santre ariko ngo baroye barafata captain nimero 5 arageza imbere aheza imbere gatonya umwataka ngame 11 kati wa mbere kati wa kabiri Murashobora ngo sindakwemerera wifatira n'umuhungu wa Niyoeli twigire kati pasi ubwenge ifata umuhungu ngamu Messi arafata umupira ambaye nimero 21 21 aheza ya biracagoranye nimero 5 basubiza kuruhande rw'inyuma aheza bene bantu John akata umupira imbere Thompson ngo twigire Thompson agasanzwe ya biracagora umupira atari hagati mu kibuga yewe ga mama we yewe Captain arafata nimero 5 ago twigire ngo twidugire biranka aheza nimero 11 aragumana umupira n'ikizore aheza nimero 10 aragumana umupira n'ubungu bukibutoneka bisabonekana ko ufise experience y'umupira mugabo ngango sindakwemera nimero 5 niyo arafata ahereza Thompson ariwe yambaye nimero 20 aheza umwataka ngango twidugire baridugira mw'abantu mwe yo biracakomeye kata santre irapfuba ndabibutsa neza kundwi ya mbere Ejikozo bitegekanijwe Olympique zatsinze igitego kimwe Kanza United reka twarenga tuzi yuko ngakugeretegeza kugenda yoga mama we nibese tarawufata aragumana umupira aragumana aratembereza umupira kubisa nimero 10 aragumana yewe ga mama we twagiye katiko rosa mukora rikosa Murashobora amukora rikosa Murashobora ni gihugu karusona uko ebana ari gihugu gikurira kuja mu kibuga reka ndawe mugenzi wanje Joe ababwire ingene bitegekanije yewe gaye nari nabivuze iyi match ni yoroshe ku ruhande rwa wayari bakabarose kufra iri ahantu neza uravye n'imbere gato ya surface ndabona uyu mungu kapitene Mesanu akaba yipanguye neza akabaje gutera umupira mbere bashabira genda gute reka turateye shuti Kapera koze save y'amateka yana abahungu bawayare nabone bakiri bato ariko umupira bakaba bawuzi kabisa muracyakurikira Iwacu Top TV isho tubasaba gusa n'ukugira subscribe kuri page yacu ya YouTube hanyuma ibagire no kuri page yacu ya Facebook tukaba nayo tuyibereye hanyuma abahungu bawayare ko mwatebeza umupira hagati mu kibuga akatwa nimero 5 hereje nimero 3 mupira wasohote twigire arahuguma n'umupira wasubiza inyuma hereza nimero 2 ndabona mungu nimero 2 yahoze akini mu Rwanda Olympique Star aturale mabano mabana kaba umupira nuwo gusuka abahungu bahayare nimero 3 akaba bafite umupira berashaka guhandira katurabe agiye kwanura umupira habiri tazura hanura reka tuembere poto ya Atletico hanze kabisa mukanya turababwira amazina y'abakinyi bacanguye mu kibuga hano ku mpande zose turababwira bakaba abantu mukanya turatanga kubabwira amazina y'abakinyi bacanguye mu kibuga reka turabe John afite umupira John mukanya y'amakina ya Atletico New Oil yahoze mu mwaka weza kino mugwi wa Kayanza United ariko rateye adegaje imbere biranka katurabe rugo muri wayare abakinyi bakina neza cyane bakiri bato katurabe batera imbere abangu macacari umwe wapi umuhagarikiza asanze amaboko kabisa yavuga tuyananirize ntavyo guhagarara ngaha reka turabe nimero 8 wa Atletico ariko umupira wari wamaze gusohoka no gusoza mu kibuga n'amaboko n'umugwi wa wayare reka turaba bamaze bakwakwanije nabo nyine bashaka kugombora iki gitsindo bamaze gutsindwa ku munota wa 8 wonyene bakaba bamaze gutsindwa igitsindo ca mbere reka turaba nimero wa Atletico akaba ari wafise umupira katuraba asubije inyuma ku mukeperi garagema na Jeveni yavuye akaba haye John akaba bafise umupira duga buke ati mwegera imbere aradegaje ariko wapi Thompson akaba bafise umupira baraherazanya abahungu ba Atletico reka turabe biragenda gute ariko biranga ikosa umuhagaze ati nakubonye uri kuraja hehe nivyoroshe hano
twatubera neza muri stade umuco yakubise uruzura n'agafaranga barije agafaranga keshe ariko uravye abafana bari mu kibuga menga nta n'amafaranga batoje gaye birameze gute umuntu ategaja umuntu wa hayare ariko imbere asanga nta muntu ariyo baracagwa n'umupira hano Atletico yagiye kwifatira wapi turabe abahungu ba wayane bawufise umwe agaza wapi umupira wasohoka nokso umwakarikiza aravuga ati murindire gatoyi hambere baje kwanura direct gaturagiye sasa umupira atera imbere umunyegoro arawisamira neza cyane abatangu ba wayare batangwa guherezanya asuzima rugo areza umunyegori arigenza gute ahereza umukinyi ku ruhande nimero 3 nimero 2 wa hayare aje nimero 6 aratera imbere gwarondera nimero 10 ikosi rya mbere twigiye sasa ini hayare baramaruka abahungu uwa kabiri John aramukiyeko bemegena gute centre yawe tosha yawe refa sanza amaboko umuhagarika asanze amaboko hano nivyoroshe abafana bose bagukira icyarimwe ati vyugeze nibiki yabagaye umupira aho n'umuriyeni hayare afise umupira bebera gute Jevene azatoa umupira awuhura yazanye itoshi azana ibishirira umupira awurondera arabura yabagaye umupira no gusubiza mu kibuga n'umugwi wa Atletico wa hayare ikosa iri kufra yavamyiki gabasha byoroshe hano ba hayare bavuye muri avye nubwo bamaze kubatsinda igitsina kimwe ariko ngaho bagatuye ku sanzwe uruko rwo hejuru reka ndamusubize Karfani nkuko bisanzwe kiracyari igitego kimwe cya New Oil Academy ku busa bwa Rubayare ni free kick igiye guterwa n'umukinyi yambaye nimero 10 mu mugongo ngaha biracyakomeye kiracyari igitsindo kimwe cya New Oil Atletico Academy ku busa bwa Rubayare free kick arakata John bamawe yewe Messi arafata umupira nimero 21 cyangwa wa mbere banga babiranga mu bwa Rubayare bwifata umuhungu kubona ko bukiri buto aragoma n'umupira y'ikizora kwita crossing ngaha akora umuntu bw'ubujanja n'umupira n'uwiwe yewe gabara umwaka wa New Oil ruko heza umupira mu kibuga n'umukinyi Mabano Shabani atereza imbere kwa Landry kandi ngo twigire igisokeke cyane mama we kiragenda yewe ga mama we yo ikoze rya mbere reka turindira turegera kadasanzwe ariko biranga ngo bari bawita bitore umupira imache ni yoroshano Bariza 11 agumana umupira aragumana arawutakaza Messi arawufata yawe ga mama we amukubisa kandi kubwenge ngaha no kumuvuna ahisa muvuna ndabibutsa yuko ari igitego kimwe cha New Oil Atletico Academy kiratari gitsinda kimwe cy'umugwi wa New Oil Atletico Academy kubusabwa biracyakomeye n'umupira no gusubiza mu kibuga n'abakinyi ba New Oil Atletico Academy reka turinde twabingene bitereza kugenda Naranura bahereza Mabano Shabani yambaye nimero 6 mu mugongo ahereza ngaha watazira bene bantu John ari we captain uyu mugwi bene bantu John ahereza nimero 5 asubiza Mabano Shabani agumana umupira yegaba ahereza umukinyi ngaha yambaye nimero 2 mbega basha yitwa gute simbona ngaha ingene bigenda basubiza Mabano asubiza umukinyi yitwa Yase Mabano no baracagumana umupira arawufise yewe ga mama we reka turabe ahereza nimero 2 ngaha baracakina ngo reka dukine ngo reka tubigisha umupira twande tubaharurire ahereza Yase Messi aramusubiza Messi ahereje fo John bene bantu wifatirwa n'umuhungu Honga gatonyi ngaha yewe ikorosi wewe Thompson mama we aragenda yewe Thompson akadasado yewe ga mama we biranse kabisa umukapero wa Royal ubwati ni mwotsi ndekene namaze gukanura umupira gusubira mu kibuga n'abakinyi ba Royal FC yewe barakinya bahereza umukinyi ngaha ku ruhande mbona muremure yambaye nimero 0 mu mugongo out imbere John arawifatira akirana na Mabano Shabani Mabano Shabani yagura imbere atereza nimero 2 tutembereza umupira ngo twidugira ngo dutsinde gol rya kabiri ahereza Messi umuhungu mu avyibusha cyane muremure yewe baba we yereza Mabano ahereza nimero 2 awusubiza inyuma kwa
Landry ngaha biracakomeye agumana heza John ahereje nimero 5 hano muhungu mbona kabisa ameze neza muremure ahandutse ahereza umupira Landry twigire yambaye 10 mu mugongo atanga ipasi impfa gusa mugambe se arawufata yewe gama mawe biracakomeye ahereje mabano ahereje nimero 2 ngaha ambona umupaka wakina umupira kwa hejuru kabisa equipe zo kwica abantu yewe gama mawe Messi ahereje inyuma mukinya yambaye nimero 5 ahereje Bienveni Keperwa New Oil Academy yambaye nimero mu mugongo bahereza umukinya wa 5 mu mugongo yewe mama bahereza Landry bamwaka umupira ubungu bwa Royal ngo twidugire yewe gatanga ipasi imwe y'amazi yo aragumana umupira haganguka basha ni ahungu ni kabi kabisa ni kabi Landry ifata umupira we yo biranse yari contre attaque y'ubugu wa New Oil Academy ipasi yashikiriye watazira Thompson imushikiriye kabisa biracakomeye ngaho umupira mbona umengo wifitiwe na nimero 4 wa New Oil Athletic Academy aheza nimero 5 hano yakaniye aheza Mabano Shabani ahereje mukinyi ngambo nambaye nimero 2 agumana umupira ngo twigire agumana umupira arayicizere asubiza Mabano Shabani yambaye nimero 3 katasate kwa Thompson bado umupira cha office mama we offside ikosa rikore hariya inyuma gatonya ikosa rikoze n'umuhungu Thompson ariko mukinyi wa Royal FC ndabibutsa ko kiri kimwe kubusa ku ruhande rw'umugwi wa New Oil kimwe cha New Oil kubusa bwa Royal bahereje pasi kwitana ku Keperi arakina nimero 1 nyegora kata centre imbere atera umupira imbere yo kwifatirwa n'umukinyi wa New Oil Athletic Academy no kufatirwa n'umukinyi wa New Oil Athletic Academy umupira amurengana no gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba Royal umupira usubizwa mu kibuga Mabano Shabani akora kandi ku bwenge mugabo biranga umupira no gusaba n'umukeperi witwa Bienveni atanguza inyuma ku ruhande rwa John asubiza Bienveni abahungu bipanga neza kabisa mu kibuga ahereza Mabano Shabani yambaye 6 mu mugongo arakati kose rya mbere ahereza nimero 5 mu mugongo maba 5 ahereje umukinyi ngambo yambaye 4 contre attaque twigire baba we Messi arafata umupira contre attaque hano sinzi ko bitegeza kugenda yoga mama we yoga ahereje yase Messi ahereje Thompson ipasi yamurenga ifatirwa na kandi gahungu kamera nimero 3 Thompson akubita ubuntu bw'amanyanga bukosi ritabaho aheza nimero 3 woga mama biranka umupira wapi hanze umupira uri hanze n'ubu tuvugana umupira uri hanze cyari kimwe ku cha Atletico Academy Yaseri ni wafisi umupira Yaseri aheje nimero 4 Yasereje nimero 4 wa New Oil Athletic Academy yo umupira no gusubizwa mu kibuga n'abahungu ba Royal kiratari kimwe mu busa bwa Royal kiratari kimwe cha Athletic Academy ku busa bwa Royal FC sinzi kaya marota kabisa bategezwa kuyajyama nako abahungu ba Royal barahererekanya bahereza inyuma batanguza inyuma rugo umugabo yavuye muri Olympic Star akinira Royal ubu reka turabaheje nimero 10 atanga ipasi y'ubwanga ahereza 3 twigira atanga kata centre mama we bigenda gute John aramuzibira ati uracari peti kabisa amubwiye ngo uracari peti amugize full stop avuga ati ngano ushobora kurenga amwatsi baro sans faute biracakomeye ngaha ku ruhande rwa Royal ni wafise umupira Thompson wapi nta kosa ririmo kabisa katurabe Royal ni baracafise umupira bitangwa bari ikizere kuko tugeza kugenda kose ngo ngango turakora amanota 3 sindabizi reka turabe mugabo byase mbona bamaze no kutamira igori rya mbere ahereza inyuma batanga inyuma nimero 10 ahereza mukinyi ngambo nambaye nimero 19 kata centre abantu mwe titwigira ahingu baniyo barawifatira Yaseri wafise umupira akora kantu kubwenge barawaka ngo kumupira umuyanganya atanga pasi y'amazi John awatsi baro sans faute titwidugire aho ngo bari ikizo ngo baradugayo Thompson arabica atanga pasi y'ubwenge kama mama baramusubiza yahereza randi Thompson pata centre wegaye
umupira n'uwo cyari mu kibuga ntabwo birarangira kabisa wifite abahungu ba Royal nabo nyine ko hari icyizere hagati mu kibuga bahereza nimero 19 akatasa ukasipasi y'ubwenge John ahubwo ati ngana ushobora kurengana ati jewe cyo bahinyira no kuzibira imipira yanyu yose katwawe kabisa nyine tegeza kugenda biracyakomeye nga kuri stade umuco biracyakomeye kabisa biracyakomeye twende nimero 5 wa New Oil Academy akora ibintu by'amateka Messi arafata umupira Messi ahereza nimero 2 ngaha yowe amawe asubiza inyuma kwa Bienveni atera ushuti imbere reka turawufatwa nande Thompson atanga ipasi y'umutwe mama we randi bamuzibira iki gihugu randi barakizibanye nguvu gifise wifatirwa n'umukaseri yambaye n'umudefanseri yambaye 3 Kepara ugumya ahereza nimero 5 ariyo Ketene wabo n'umuhungu kabisa ubona ko umeze neza kwa Royal kabisa baragumara umupira ahereza rugo n'umugabo rugo ahereza 11 akarongo baragasunika bagakora amakosa ni Ani kabisa n'ukwanura mu Kirundi n'ubwana gusora kabisa muri Primus League ufise kazoza kabisa reka umupira no gusubiza mu manamaboko n'umugwi wa New Oil Academy ahereza inyuma kwa Keperi Bienveni ahereza bene bantu John arakomana umupira ahereza Bienveni kandi aramusubiza aramusubiza Bienveni atera imbere kwa nani akanamutafuta Messi aramubura kabisa atanga ipasi y'ubwenge umukinyi wa Royal arabura n'umwe ahereza ko Bienveni aranawifatira umupira nturenga ugume mu kibuga kabisa niko bavuze ahereza nimero 4 arawugumya wa New Oil Academy arawugumya kabisa yicizere ahereza Yasser yambaye nimero 8 mukasere mwiza cyane ahereza Thompson akora kandi kubwenge titwidugira Thompson ariko akora ibintu by'amanyanga mugabo bitemewe reka mwabantu mwete bidashobora koreza n'abakinyi ba Royal n'abakinyi kabisa ubona bavuga cyane n'abakinyi barazi umupira kabisa n'abakinyi ba Atletico Academy n'abakinyi ushobora kubona kazoza kabo kabisa reka twabe ahereza nimero 4 ahereza ngaha ku ruhande nimero 2 akamara umupira ajya nimero 4 kandi centre passe hepfo ifatirwa n'agakinyi kambaye nimero 3 reka ndasubiza mugenzi wanje Joel ababwire ngene bibandanije ariko kiracyari igitego kimwe ca New Oil ku busa bwa Royal ndagushimira cyane mugenzi wanje Karfan hanyuma umupira ukaruka bandanya neza twatwegeze twatwaje ku minota ya mirongo twakubita ku minota wa 28 urukino murumva yuko umupira usaba kuraja igice cyambere kimwe kirahera abakinyi ba Atletico baridugira uwo bitayese yambaye nimero 8 mu mugongo ariko umukinyi wa Royal FC haramuzibira umupira ahitamo kuta muri ani umupira no gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'umugwi wa Atletico New Oil nimero 3 mbona ari agiye gutyo umupira kugira ngo asubize mu kibuga Birasha biragenda gute atubibutsa yuko ari Watch Top TV muriko murakurikirana ahereza abahungu ba Atletico New Oil turabe bagenda gute Monga ashaka gura pasa akaka kubwenge biranga umupira urankiyaka uja hanze umuhagarikizi yerekana ati hagiye gusubirizwa umukinyi timhanza murindira gato nimero 11 akabasoze akaba yinjiye nimero 20 nimwe nimero 12 akaba yinjiye hano kuva ko bakurikirana sinzi rero yuko no kuvukana ko bavukana umupira ngaho urabandaye afana batetwe niyo rero ntibarazi ingoma haracivugiriza ko amaze kwirohera igisindo kimwe havuga ati amanota 3 ngaha turayahavana ngaha akora ababana ega turaba umupira no gusuza amaboko n'umugwi wa Royal birasha biragira gute Royal ufite umupira aragataba guherezanya ega turaba biragenda gute kapiteni wafite umupira ngaha ahereje nimero 21 nimero 20 umupira ntagati mu kibuga akata centre birasha biragenda gute akaturabe ariko umuhungu mabano muremure n'uguru kure ni kurekure umupira arabubaka neza cyangorane niyo batoye umupira sasa nimero 21 batazira Messi afata umupira anasubiza inyuma gatoyi Mabano Shabani nimero 6 ariko umupira ukamusohose umupira urasohoka hano abahungu ba Atletico New Oil bakabura
bariko barakuba kugira ngo barebe abahungu ba Atletico bajaniranye. Reka turabagera gute adegati mbere ariko umupira ukabugiye hanze no gusubiza amaboko n'umugwa wabari bakaba kwa nije ragera gute yaje nimero 7 nimero yagenza gute ahereza nimero 21 nimero mu mugwa cyane menshi aheza nimero 7 nimero yarabukazi wa mbere wa kabiri ko biraya umupira usohotse no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugwa wa FC abara nimero asura umupira abari kandi abahungu nakubwiye n'abahungu bamaze cyane menshi ariko umukinyi wawe agera agira umuhagarikizi ati yari ikosa namba Zembe nakari wafise umupira akaba wagiye guhana ikosa tubibuze ko ari igitego kimwe cya Atletico niyo ari kubusa bwa Hayare handi tukaturi kumwe n'abantu bagiye batandukanye menshi bakuru bagenzi banje degati mbere Bienvenue umupira uhagatira wifatira umupira ariko kapitene wawe yarafashe agera imbere buke aheza nimero 19 ishuti inyuma uyu muhungu nimero 19 yashatse gutungura umukeperi Bienvenue yari ahagaze nawe yashatse kumutungura ariko umupira uca hejuru ipoto gatoyi abahungu baracyari bato biboneka ko bafite akazuza keza kabisa abahungu bazi umupira babivye umugona abahungu ba Atletico New Oil babasinda igitsina ca mbere yagatura biragenda guke umupira aracaguna uragaha umupira yawo kwizera ahubura biragenda gute hano nta kosa ngari rimwe basubiza mu kibuga abahungu bahwayare barawifatira sasa reka turabe nimero 19 ariko barasubirana nimero 3 acaguna ngaha abahungu barashagirana tugende sasa nimero 19 asubira nimero 3 nimero 19 yagenda gute abahungu bazi umupira amataka bali wagaye uyu muntu yambaye nimero 19 mu mugongo uyu musore sinzi yavuye sinzi yava akashuwa mbere n'uwa kabiri ayo gatuwa gatatu ariko ingufu ziramuherana kabisa mugenzi wajeje kumara ko yavuye muri Kayanza United bure yako Kayanza United yari kibu kinini yahonze tunabibutsa ku munsi wa gatandatu itariki 13 yuko bakubiswe igisino kimwe n'umugwi wa Olympique Stars numero 8 umuhungu yasere wafite umupira umuhungu machachari akora kare kubwenga akasubiza inyuma asubiza kwa mabano afite umupira basubiza inyuma ku numero 5 numero 5 aragenza guke witwa John mwene bantu John arabigenza guke asubiza numero 5 abahungu ba Atletico niwe bakabura hereza neza asubiza amabano numero 6 mukasere yavuye muri Kayanza United arabigenza guke ari barabya ati mweko ntababona muri ko murajahe wangu rachahira yezanya ariko barigisha umupira wangu bahwayare wangu uba Atletico rachahira yezanya Messi arafata umupira watazira Messi 21 ahereza wita Thompson atikase centre banoya barawifatira contre attaque sasa rahera gutera Messi wahwayare yareka uzikosa onye mukinyi wa Atletico ariko nabasubiza mugenzi wanje biracakomeye kiracari igitsindo kimwe cha Atletico Academy kubusa bwa Royal FC biracakomeye kabisa nkuko nabibabwiye hari abantu benshi batandukanye bo mu ntara zitandukanye baje kuyabira urukino mugabo ndakubwiye ngo biracakomeye ni match kabisa utegereza kubona uri kurayiraba nawe ni match yereye ijisho ni match tuba kuvuga ngo iyi match kabisa ni match imeze neza n'umuntu wari wese yoheba ivyo ariko arakora akaza kuyirabira biracakomeye cyane umugwaro wa yare ntiwabona ivyo ari byo nturikangura kabisa novuga kutarikangura kuko nibaratera mu ipoto na rimwe kabisa utuntu gusa tw'amanyanga baguma bakanga baguma bakora ngatwa abanyanga gusa baguma bagira ahantu bitaraza bikunda
Hebere kandi ababwira biracakomeye umupira wifitiwe n'abahungu ba New Oil Athletic Academy wifitiwe n'abahungu ba New Oil Athletic Academy Thompson Yasser wa takaza umupira wifatirwa n'umuhungu rugo n'umugabo wa Royal barigumanira umupira ahereza hepfo kandi ku ruhande mw'abantu mwe biracakomeye nimero 10 wa Royal yewe gamama we Thompson arawufata arawubura ariko wifatirwa n'abahungu ba Royal n'ubunika atembereza umupira ngirabe ko yogombora tanga umupira kwa nimero 5 aragumana umupira biranka ahereza ku ruhande nimero 10 aragumana umupira Chance agumana umupira arikiza ahereza nimero 5 ngaho umukinyi mbona yambaye 10 ahereza umudefenseur yambaye 4 baridugira 19 mw'abantu baramusubiza umupira aragumana umupira atari pasi y'ubwange ariko barabigisha kabisa yo iri n'ubu nibone byarivyo mw'abantu mwereka turabe ngara tegeza kugenda yewe gamama we Yasera ufata Yasera kwa kantu kubwenge Messi areza umukinyi bataza Messi contre attaque kabisa reka twendere tegeza kugenda mw'abantu basubiza Messi Messi yari yabarangije ariko biranka biracakomeye ngaha umupira n'ubwibera hagati mu kibuga n'abahungu ba Athletic Academy ariko Murashobora ndabona mango yakaniye naborohereza mw'abantu mwe ambwira ngo haguruka ntabwo ari kosa barikinira umupira baheza nimero 4 mw'abantu mwe babukorera ikosa mukinyi yababaye kabisa ni match ko abahungu ba Royal mbona gumatina atanga hasi mbona ko avakura nk'abatosogwa barazina abatsinzi rya kabiri mw'abantu mwe biracakomeye kumukinyi yari yababaye kabisa n'umukinyi yari yaguye kabisa n'umukinyi yari yambaye nimero 10 n'umukinyi yari yambaye nimero 21 nako abahungu ba Royal ni bafise umupira ngaha hagati mu kibuga hereza hepfo mu bubafu biranka abahungu ba New Oil Athletic Academy barawitorera reka ngo twigire Thompson ubu afise umupira katasanze ariko umupira uracari hagati mu kibuga hewe gamama we wifatirwa na Murashobora ahereza umukinyi ngaha yambaye nimero 5 ngaha wa New Oil Athletic Academy asubiza hepfo aragumana umupira yewe gamama we amukorera ikosa kabisa byabonekana neza ko yamukweze atamukwega n'ubundi namupira ari kumutwara n'igihugu kabisa ubona ko kirekire gifise inguvu ciki defenseur mw'abantu mwe gikomeye Murashobora ahereza Messi ari ku mupira wamurengana umupira no guteka ku metero 6 z'umugwi wa Royal FC utuvugana n'ifise umupira mbona abakinyi baja gushusha mukocha ngaha byamucanze kabisa mbona abakinyi baja gushusha biracakomeye Kepera arategaje imbere wifatirwa n'umudefenseur ngaha mbona ngaha kanura cyane kwita kantu kubwenge asubiza umupira kwa Jenvani ni wafise umupira ahereza bene bantu John ni wafise umupira arawugumana bene bantu atera imbere arondeza uwo bitwa Thompson aramubura gusa yamubondeje ifata umupira Thompson bamukorera ikosa kabisa ngaha Thompson ni umukinyi mubi cyane agumana umupira ukamukorera ikosa biracagoranye kabisa kweri reka turabe ni free kick igiye gutera umukinyi wa New Oil Athletic Academy ni free kick igiye gutera umukinyi wa New Oil Athletic Academy cyo gutoka n'umukinyi yambaye nimero 4 bamukuye muri Kayanza United biracakomeye kabisa reka turabe nyene bitegeza kugenda Keuka ye arakata santre kaiko babaenda za Yasser bado umupira ntiwarenga ngo ni offside habaye kurarira ndabamenyesha neza ko kikiri gitsindo kimwe cha New Oil Athletic Academy ku busabwa Royal Gatanga gitsindo kimwe kabisa mukeperi wa Royal ategaje imbere mupira John aramushikako wifatirwa n'uhungu gwima Murashobora igihungu kirekire kivyibusha cyane kabisa igihungu kibereye kuja mu kibuga kabisa Thompson yahinduye yambaye ni nimero 20 mw'abantu mwe aragumana umupira hereza nimero 2 hereza asubiza inyuma kuri nimero 5 asubiza inyuma ku Nyegori nimero 1 nimwe kabisa umuhungu baguze muri message ngozi bitwa Bienveni kabisa
Thompson akora kandi kubwenga umupira arufata yewe mama w'umuhungu bwaya barawufata buracabiranya bwigufatira umupira captain wa baraduga mwabantu mwe cengo wa mbere mwabantu mwe agumana umupira heza nimero 21 bindi ngaritakatura biranka agumana umupira yewe wapi hejuru kabisa hejuru awutero ku metero 15 zo hejuru uhereye ku ipoto kuduga birabonekana neza ko batariko bashaka gutera mu izamu kabisa biracagoranye kabisa biracagoranye kabisa sinzi ingere bitegezwa kugenda ndabibutsa ko asika minota gusa bungu bwa niwe biri bifata umupira yo n'abantu we wegaye mbega rino gora ribuze gute uyu musore wa yare rino gora ribuze gute aya mahirwe kabisa bayitujije n'ubundi vyanse awushije igori nari namaze kuyarura zari zabandanije kabisa iri gori sibona igituma rihushije zari zamaze kurangira n'abadefanseri ba New Oil bari bamaze kwicarira hasi ibindi biki bibaye reka ndabaye mugenzi wanje Joel ababwira ingene urukino ruko ruagenda urakoze cyane mugenzi wanje hanyuma mukayaba wayari ko yushije igitego cyari cyamaze kubago abadefanseri ba Atletico bose bari baguye hasi baryamye ariko umwunga kubisa swata y'umwaka biragenda gute ariko umupira ni bashushe rero wifatira wa yare ariko biragenda gute nimero 3 arasha ofisi abigenza gute agahunga bacacari aheza nimero 5 nimero 3 arawifatira kandi agitsibira hagati mu kibuga tugende nimero 6 aheza nimero 10 ushira ku ruhande kuri wa mungu witwa Rugo yava muri Olympique Star abahungu ba Atletico bari kubaka umupira mwiza cyane hano umuga kata centre ariko bakiba Atletico ngo turayibereye sasa barawifatira abahungu ba Atletico amabanisha bigenza gute aracafise umupira baramureka aratembera mu kibuga hagati uwande awukata aheza hagati kandi mu kibuga nimero zinacha office akata centre arondera uwo bita Andrea atera shoot wapi mukaperi waho yarahabira amagabo kabisa umupira ugeze mu maguru y'abakinyi baho yare nimero 5 arafise ahereza nimero 6 nta mbona neza nimero 7 ahereza nimero 5 sana nimero 19 ashaka mukorera akaru kubwenga wamusanga imbere ariko umupira bashobora barawukorako kona kiki kona ya mbere y'umugwi wa yare kona ya mbere y'umugwi wa yare niyo ya mbere oya nizibiri kona ya kabiri ibonetse mu kino ya mbere ya Atletico reka twaragira gute barahusha ahubwo bahwayani sinzi niba batasenze ro muzi bariko barahusha cyane biragenda gute abahungu ni macece sana ha umupira uja hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugwi wa Hayare FC Miramvya nimero 10 na wifatire sasa ariko umukinyi wa Atletico umupira arawufata Randre turabera deje imbere wapi umupira uja hanze umupira no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugwi wa Atletico niwe bakwakwanije reka turabe umukinyi wa Hayare wifatiye umupira ati ndawunjana ndakunda bibona aherazanya ngaha hagati mu kibuga gaturabe nimero 5 uramuha kizigenza umugwi aheza nimero 19 ndamusubiza agenda gute yabuze abana aha beko ko ntababona wayari yaciye umurongo Atletico batinye kabisa bebe agenda gute umuntu ari imbere nimero 19 ya api azabuza vya bintu vy'umuracho amatubona byo kubita agapira imbere akaca gasangayo ariko asanze umukinyi wawe yari atari yicomoye abangu ngo barazembera wawe yari kabisa kara vyembere wafise umupira hano nimero 1 hadegaje imbere Thompson umupira akorako Randri akabafasha umupira iki gihe happy nimero 3 ariko umupira ukawumwiyatse ugiye hanze no gusuza amaboko n'umugwi wa Atletico New Oil
nibo barawifitiye nimero 4 agango bagakuye muri Kayanza United aradega imbere gaturabe bagenda gutaha ejo Randire yashaze gutungura umukeperi ariko awushize ku mutwe umupira uca hejuru umupira no gushigwa ku metero 6 n'umunyegori wa Wayare arababwiye ati myari megera imbere genda habona ngaha aradega imbere cyane nimero 5 wa Atletico New Oil umupira ushira n'umutwe ahango yacagongana biragenda guterungwa bamukorera ikosa atendu ariko umuhagarikiza avuga ati nta cyabaye gatubandanye ati nta cyabaye ati nyabona bari muje muri ani nimuje kwanura nimero 3 wa yaranura nimero 5 wafite umupira biragenda gute nimero 3 arasubirana biragenze bige gute nta kimwe tubonye turigiriye sasa umupira ufite nimero 5 wa yare umukinyi wa Wayare akubise akaru umukinyi wa Atletico aratera induru umuhagarikiza asanze ababoko ati jira kimwe nabonye barahera heza hariya bakora kanu kubwenge ariko kona kiki kona ya kabiri mugwa Wayare kona ya kabiri mugwa Wayare yari orje umuhagarikiza ku ruhande yari yamubonye yari orje ya offside cyangwa se yari yaraririye hano tubibuza yuko iyi mama yakurikira ni ya televiziyo yanyu musanzwe mukura cyane ngaye muhinga ariyo iyo commentaire yanyu tuba tuyakeneye na commentaire zanyu nyine tuba tuzikeneye mupira urabandanya akaba agiye guhana na badega igipira kirekire atacho kivuyemo umukeperi wa Wayare arawifatira ndabona yuko umuhagarikizo wa kane hava yongeza iminota ngaha akatoye mitota bagira bakubiteko ariko nta minota mishi yatakaye bashobora kongeza iminota nk'itatu cyangwa iminota 2 cyangwa umunota 10 ko nta minota mishi yatakaye umupira uranyaruka cyane akaturaba abakinyi ba Atletico akatwibandanirize gaturaba yena gute nimero 19 gihuni kibi igihungu bakayikora ikosa kiramara igiri gitego gaturaba wapi chuji wapi save wapi what football is the best of football igihungu cha Mari Wayare nimero 19 sinzi bamukuye sinzi umusore yava yewe reka no Wayare ni umupira kwako nkuko bibategekanijwe kiracyari igitsindo cha Atletico New Oil Atletico Academy kubusabwa Wayare FC kiracyari igitsindo kiwe kabisa baje guhusha igori nimero 19 kabisa bigoranye aratera umukwaje mwipota ariko biranka yobagaye abahungu bari Wayare barifatira umupira aheza nimero 4 inyuma nimero 4 heza nimero 5 sana heza nimero 3 ngaha amarfubeki mwiza cyane agahungu kabisa ubona ko kaza umupira wega mama we abakora ikosa tanga ni free kick igiye katoneza cyane abahungu kabisa Wayare FC abahungu kabisa tugeza kubona ko biseka zoza kabisa biracagoranye kabisa wega mama we reka turabe atanga passing ngaha Yugeng baramusubiza nimero 3 n'umutekenisi kabisa heza inyuma umuhungu yitwa Rugo n'umugabo yambaye nimero 2 mu mugongo aramusubiza umupira Rugo atakata sandre passing wega offside uhabaye kurarira kabisa habaye kurarira ko bakinyi ba Wayare habaye kurarira ko bakinyi ko ba Wayare mupira ni Jembe agiye gutanga ngo ngegwa nikosa aheza mukinyi ambaye nimero 4 ngaha mu mugongo wa New Atletico Academy aza kwa Jembe nabwo ngo nimagura ikibwa nk'abahungu umwe uko musama mutegeza kugigora katahereza umupira muremure nimero 2 ako kwita blockage ndio cyana kwita n'akoshe keza yewe mama we nimero 19 aramwataka biranga asubiza kwa nimero 5 asubiza kwa Jembe na heza nimero 5 abo buntu bariko baragiranga nyuma bashobora kubakora ko wifatirwa n'abahungu ba yewe biracagoranye mama we free kick yano ni karata y'umuhondo mu minota y'inyongera kabisa atanga free kick ni karata y'umuhondo free kick ahantu habi cyane ko ku metero 12 kabisa biracagoranye mw'abantu mwe
biracagoranye mw'abantu mwe ni free kick ngagiye gutegwa n'umugwi wa Royal ibi bagasamara birashobora kuba ari goal kabisa birashobora kuba ari goal free kick ngagiye gutegwa n'umugwi wa Royal sinzi ngere atagova bigenda sinzi ngere bavuga ngere bavuga bigenda ngaha free kick igiye gutegwa n'umukinyi wa Royal kabisa biracakomeye free kick iri ahantu habi aha umwana azi gutera neza iri ni goal kabisa reka turabe ngere tegeza kugenda pikoto yewe mama we biranka kabisa yewe gaye biranse mugabo aracagumana umupira barawugumana bari ikizere biracakomeye katasantre mwabantu biracakomeye yewe gaye yo arakorekana kubuta cyane umupira wo gusozana mu bukuna bakinyi ba Royal ngayo ushobora koreka ko hakije umuriro umupira wo gutereka kuri cement kabisa n'igice cya mbere kirangira ndababwira ko igice cya mbere kirarangiye kabisa reka twabingere tegeza kugenda reka ndasubiza mugenzi wanje Joel ababwira ingene bibandanije mama muntu cyaji ushishikenge ukibwa kuri uru rukino ndakubwira ati wahomvye kabisa ariko ni wahomvye iwacu Top TV niho yibereye kugira nejo hegeje uzosubizemo inyuma uvyirabira ibintu babera ngaha kuko ndi ibintu bidasanzwe kabisa ubiboneka yuko abasore ba Royal FC bibwa umugono kabisa ni na Atletico New Oil bibwa umugono ku munota w'umunani babasinda igisindo kimwe ebana babajanyanije hanyuma igice cya mbere karagiye TV mukaba murakurikira urukino murahuza Royal FC n'umugwi wa Atletico Academy New Oil hanyuma tubibuse ku igice cya mbere cyaheze Atletico New Oil ifise igitsindo kimwe ku busa bwa iruzura kabisa mugenzi wanje baramuse nawe ndabaramukije ngaha kuri iwacu Top TV rukino n'igice cya kabiri cy'urukino kiracari igitego kimwe cya New Oil Atletico Academy ku busa bwa Royal umupira watanguye wahereje mabano ahereza nimero 4 ngaha ku ruhande baridugira bitore umupira aridugira katurabe kiracari igitsindo kimwe ku busa batera umupira imbere y'abakinyi ba New Oil arondeza Yaseri baramubura kabisa bakinyi ba Royal barahererekanya hano mukinyi ngaha ku ruhande ahereza basubiza ku Keperi yambaye nimero 1 kabisa umuhungu mbona afise coiffe nziza cyane atera imbere barondeza umwataka wabo yambaye nimero 13 baramubura yambaye 19 nako biracakomeye abahungu ba Royal niho bifitiye umupira ariko bari ikizere kabisa reka turabingere bitegeza kugenda baheza umukasere yambaye nimero 6 uwo mukasere ahereza Rugo yambaye nimero 2 ngaha akurande rw'inyuma ngaho bidugiye ngabo babahungu ba Royal bigiriye nimero 19 mwabari mu muhungu mubi cyane arabamara yewe ka mama we yo ngaho baridugira yewe ka mama we kubita ya habaye ngikosa ryo kurarira araraririye kabisa ararari wifatirwa n'umuhungu witwa bene bantu John aho urumva ko twamaze kugera inyuma amanura hepfo kuri nimero 2 amanuye kuri nimero 2 wifatirwa n'umukinyi yambaye nimero 3 ngaho umukinyi mwiza cyane yo bahereza Messi yambaye nimero 21 Messi nuba aracafise umupira aragumana ari ikizera bakata yo sanfote bitoro ni bara abahungu ba Royal baridugira nimero 19 ngo yagiye atandi pasi y'amazi kwa kantu kubwenge ngaha bakaza yo kurarira ngo ni offside kabisa
offside umupira wifatirwa n'umukinyi yitwa Mabano Shabani ni umukinyi muremure kabisa ubona yuko ebana mwiza cyane biracyakomeye ku ruhande rw'inyuma rwa Ruwayare umupira barawutakaza wifatirwa n'igihungu cyitwa Randi ariko warenze wifatirwa no gusubizwa n'amaboko n'umugwi wa Atletico Academy no kwandwa n'amaboko ugiye kwandwa n'amaboko ni Thompson Bilance kariwe yanura agiye kwandwa nimero 3 kabisa nko nababwira kaje gitsindo kimwe cy'umugwi wa Atletico Academy Katurango birategenda gutya ko bashaka itsindo cya kabiri bahereza Yasser yambaye nimero 8 baramusubiza umupira Yasser umupira umujana hanze no gutereka kuri nimero no guterekwa kuri 6 metre hano 6 metre kabisa 6 metre kiperi wa Royale ararindiriye Degaje imbere ngaha ashakisha nimero 21 arabura umupira wifatirwa n'umukinyi yitwa Mabano yihereza inyuma ku mukinyi yambaye nimero 2 ahereza nimero 3 yewe gama mahoreka tugende bahereza wa muhungu mubi cyane yitwa Messi nako niko bamutaziriye ko ari umupira mubi akina bamukorera ikosa Yasser amukorera ikosa igihungu kirekire kabisa gipima nk'imetero 1 n'amaburiburi mu metero 2 haburamwo santimetero zikenya cyane habara ko nka santimetero 30 umukinyi ngaya yambaye satokata sadre wegaye biranka ariko umupira no gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba New Oil Atletico Academy Katuraye ngetegeza ugenda mw'abantu bahereza Yasser asubiza nimero 3 kata centre ariko baragubura wifatirwa n'ikigihungu cy'abamara mw'abantu mwe birakomeye kubita shot ndane ariko umupira barawutakaza basi biracyakomeye wifatirwa na nimero 2 kata centre wega mama we mace kari mukapera Degaje imbere ashakisha nimero 9 ariko nawe uriyo wifatirwa n'umukinyi Olivier wifatirwa n'umukinyi Bienveni nako hereza John akomana umupira kata centre ntonya hano arondeza Yasser igihungu kirekire kibi cyane baragihindagira biranka ahereza nimero 3 kata centre umupira wifatirwa n'umunyegoi wa Royale atakibazo na kimwe afisa Degaje imbere ariko arondeza nimero 9 ariwe yambaye nimero 7 akubita kantu kubwenge karanka wifatirwa n'abakinyi ba Atletico Academy New Oil bari ikizere ngaha bariko bawuherekanya ngaha inyuma John Degaje imbere arondeza wa mukinyi yambaye nimero 21 batazira ngo ni Messi aragubura bifatirwa n'umukapitene wa Royale ni katembereza ibaro iravuga ngo twidugire wa muhungu nimero 19 arawufata yipasi ndende abakinyi ba Atletico Academy barawifatira no gusubiza mu kibuga n'abakinyi ba Royale n'ubundi ariko atebeza ibaro rya nimero 3 yewe gamama we nimero 3 n'umukinyi mubi cyane nimero 19 amucenga kabisa umukinyi aratembagara hasi katanga pasi exterior hano y'ubwenge yareza nimero 21 umupira utera hanze no guterekwa ku metero 6 kabisa z'ikibuga kiracyari igitsindo kimwe cha Atletico Academy New Oil ku busabwa Royale reka ndabahe n'umugenzi wanje Joe ababwire ingene bibandanije nuko vyemera Degaje imbere cyane arondera umukinyi wa Thompson yambaye nimero 20 mu mugongo maze bene bantu John aratabara Katuraye batera umupira rurerure cyane hejuru hagati mu kibuga aracagwa na Yasser umupira Katuraye Randiri kubana Randiri ariko wamukoreye ikosa uyu mukinyi barezina wa yarakoreye ikosa ndikumana Randiri Thompson aranyarutsa arakwakwanya basubiza inyuma mwene bantu John abigenza gute arabahamagara ati nimuze mutoye umupira ariko Wayare barawifatira begena gute Badegaje imbere nimero 7 ariko barahagoboka abantu bahungu binyuma b'umugwi wa Atletico Academy nivyo bashano kuri stade Umuco Wayare yakije umuriro ishaka kugombora kino gitsindo basinze ku munota wa kabiri aho basinze kino gitsindo
reka turabira agenda gute batera umupira muremure ko Thompson arahagoboka aha umupira awushira muri ani no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugwa Hwayare Hwayare wifatira kasasa nimero 5 uyu muhungu ni mubi umuhungu turutse ko n'umwa kweza yakiniye Hwayare ari wasigaye wenyene nka wenyene nimero 10 chere gihugu ni kibi Hwayare achaufise abahungu machachari sana abahungu bari bariza nimero 3 ntawa uhaye ateye agapira katakana kigenda hano Yasser nimero 8 wa Atletico ahereza nimero tegeje imbere cyane arondera ndi kumana Randri umupira ntiwamushikira neza ufata umupira wa Hwayare hagati mu kibuga bageze gute nuko Hwayare ufata umupira sasa turagiye ikiri gitsindo wa nimero 19 ahereza nimero ikiri gitsindo abakinyi ba Hwayare sinzi ivyo barimo George inyuma nariko ndavuga abakinyi ba Hwayare sinzi ivyo barimo bashika imbere y'ipoto bakaca bafinata bakaca basubira inyuma ho kuca imbere umupira wacu bawusubiza inyuma sinzi ivyo barimo kabisa aje biragenda gutye mbe barakuri inota rimwe canke biragenda ibintu mukunyenye akaturabye ngena aradegaje imbere cyane arondera Yasser no wamushikira neza ufata Thompson bafise umupira tavuga ngo ni kare sana sante nindariyo kise wapi besha komera akapera abangu ba Hwayare baragoboka hano ini kontra attack adegaje imbere bari marindwe imeze gutyo barabishigira igitsindo baramusunika nyene babichona bifatamo neza cyane hano amufata aramusuzugura muhungu wa Hwayare amubwira ati peti hano jeraje kurondera amafaranga sinaje gushirata ngaha nivyoroshe kabisa hano harabona hano kakagaye Ngaturabe vyemveni abigenza gutya aradegaje imbere cyane aradegaje marondera Thompson aguma hindura tubibutse yuko ari umukinyi aca ku ruhande aguma hindura impande turabe nimero 6 mabano agaturaba koza amabara ariko barisubirako ibagenda gutye nimero 5 wa Atletico arahagoboka mabano bafise umupira ariko umupira asohoka barakwakwanya abahungu ba Hwayare barakwakwanya biragenda gute ahungu rahereza buke bashaka gushika imbere ipoto nka FC Barcelona bashaka bakine buke iyi ni kontra attack ya Atletico bimegera gute oyo ni Yasser atabukora ikosa igitsindo barasubizayo arisha umuntu wapi akiye ibintu by'umuzembe uyu mukinyi wa Atletico ni mukinyi wa kera ariko akigira ivy'ubuzembe nk'ivy'abana kimwe umupira urasohoka hano nivyoroshe kabisa reka nabasubiza umuhuru turi kumwe yitwa Sakarfani biracakomeye kiratari igitsindo kimwe ca Atletico Academy ku busa bwa niho iri nako ku busa bwa Royal umukinyi nimero 19 yifatira umupira abacenga bose arabamara warabashikanye bose atanga ipasi y'amazi John mugwako kabisa biracakomeye bene bantu ababara kabisa bene bantu bene bantu ababara sinzi ko ari bugaruke mu kibuga nimero 19 kabisa n'umukinya kina 10 neza cyane arabacenga kabisa ngo ngwinore biracakomeye kiracari igitsindo kimwe ca Atletico Academy ku busa bwa Royal Sembena aradegaje imbere ariko arondeza nimero 17 mushasha yinjiye ubunyene aramubura nimero 17 senze kuno mupira arawufata yinjira mu ipoto yewe gababawe araburwaha asubiza umupira kwa nimero 3 nimero 4 zinakora gasata kora kubwenge bamukorera ikosa kabisa n'umukinyi wona yuko aciye ubwenge nimero 3 wa Atletico Academy n'umukinyi kabisa aciye kenge kuko binagira Yasser akatisatira pasi y'ubwenge arakubita robi ngaha birakomeye yewe gayihereza nimero 17 akata free kick amarete pasi y'ubwenge ariko aramondera aramubura biracakomeye kabisa ngaha kiracari igitsindo kimwe ca Atletico Academy kubusabwa niwo
akaca igitsina kimwe na kocha Atletico Academy kubusa bwa Royal FC. Simona Karasinga bitegeza kugenda abakinyi ba Royal bariko baradekaje imbere ko barakitembereza neza umupira kabisa wifatirwa n'abakinyi ba Atletico Academy wifatirwa na Atletico Academy kabisa wifatirwa n'umukinyi wa Royal itwa Rugo captain aheza nimero 21 ako kino gikinyi cyane nimero 3 kira wifatira kabisa nimero 17 nawe mushasha arinjira bamukorera ikosa ngaha kabisa ikosa igiye gutegwa n'umukinyi yiswe Bene Bantu John bapi biranka katasantre nga basi baramubura umupira wo kwifatirwa n'umukinyi gwitwa Mabano Shaban wifatirwa na Thompson atari pasi y'ubwag musubiza Thompson nga byase yewe kabama we biracyakomeye kwa Thompson aheza umupira hagati mu kibuga yewe kabama we yewe gaye aheza kagahungu kakiri gato mw'abantu mwe n'umwana ubona ko sakacekerebutse yewe kabama we biracyakomeye aheza nimero 3 Sato yigomana umupira barakigira kabisa. Oga Joel ngaho uri kubiraba iyi equipe boneza guhavya hakura amanota 3 kabisa nko tujibaza. Je nawe umenga biraza koroha ariko burya wiravya Atletico Academy niba yatwara aza kuva ngaha abaguriye akantu aza kubatwara ahantu abicarike abaguriye kamwe kuko baza kuba bayakoreye kabisa kuko abakinyi ba Royal bavuye muravya bifitiye icyizere yuko baje gutora amanota niboroshe bana batipe niboroshe kabisa biracagoranye kabisa nkuko nanjye wifatwa na nimero 17 nakana kakiri gato gashaka kwa kwanya yo atanga pasi kwa Yasser pasi ku nimero 17 umupira wa murengana no gutere kwa hagati ku metero 6 z'ikibuga kabisa n'abakinyi ba Royal mukeperi w'abadegaje imbere umupira muremure kwa Rondeza nimero 21 ntacyo barawutakaza wifatirwa na Bene Bantu John atera imbere Yasser kubita blockage kabisa nk'iyi burayi wo kweta ni Cristiano hano ahereza nimero 10 ahereza nimero 4 kabisa niyo irikira kina neza cyane tanga pasi y'ubwenge ngaha umupira barawubura Thompson arawubura umupira wifatirwa n'abakinyi ba Atletico Academy badegaje imbere Karondeza nimero 19 nako uyu mupira ni hanze y'ikibuga bagiye kusohora nimero 10 binjiza nimero 8 ani ku ruhande rwa Royal ngo ba Royal kabisa ubwana kabisa bakiri uto nibwo Royal yizaniye kabisa mwirige sinze ko bizohava biborohera kabisa yewe kaye nimero 9 ngakora kantu kubwenge Yasser muza ati we nawe uje imbere yawe uri petit avuze kosa Yasser akora amakosa ngaha ayakorera mu nimero 19 yewe mupira ngo ni musubiza hariya kabisa mwitonde kabisa andabagabisha Atletico Academy muravye nabi muragomboka kino gitsindo abatsinda n'ikindi ukugera mbona Royal ikirataka muravye nabi barabagomba bashe muri ikindi kabisa mugasinze kababa babikura namwe mbona mwengo mwacanye umuriro wapira mukinyariyo biracyakomeye ngaha umupira ni wa Royal koratembera zibaro kabisa abana bakiri bato yewe gamama we John akora kantu kubwenge ngaha hereza nimero 3 ngaha abamwaka umupira bamukora ikosa oya mwabantu umwe ntabwo ari ikosa nimero 5 aragumana umupira hereza hepfo Rondeza Thompson arawufata kino gihungu yewe ifatirwa na nimero 19 mwabantu weke gihungu ni kibi nimero 19 ni mubi kabisa yigumana umupira tagi pasi y'ubwenge ngaha kwa haruguru kwa nimero 5 agumana umupira hereza hepfo kwa nimero 7 atanga pasi nziza y'ubwenge wapi umupira no kwifatirwa n'abakinyi ba Royal n'uwacha office baratembereza umupira kabisa ngaha nimero 7 acha gutera centre byanka atanga pasi y'ubwenge barawumwaka wapi bado biracagoranye bahereza nimero 22 wa Royal n'umwana mutonya cyane kabisa ubona yuko afite experience mu Misiri iri imbere wihereza nimero 6 bariko babakira debite babakiriya Kongo bigasho wapi kabisa ebana ubwo yateye kabisa yaramuteye ishoti ariko birangira byanse hanze
aha niho bashobora kuyigombora bakayitsinda n'ikindi gitsinda. Asha nubeshe kweli uko ndabibona ntivyoroshe reka turabe bayana no bafite umupira ariko abakuko ari bare ba Atletico umupira wakina n'umutwe no muraca hagati mu kibuga abakinyi baho yari barasona umupira nimero 22 ahereza nimero 21 abahungu macacari sana arakatanga no kubwenge nimero 6 asubiza inyuma kuri nimero 2 umungu yaza akinira mu Rwanda Pikestari bukebuka araduga amuri hehe ndabakona ndababona ahereza nimero 3 agahungu ni kabi ahereza nimero 19 wewe ariko umupira uramujana ibihungu by'abana Shabani adegaje umupira muremure urasohoka ubona ko ibihungu byo muri Atletico Academy ni ibihungu birebire ibihungu by'ibigango kabisa n'utu duhungu two muri Royale duto naho nyene barimo ari ni abana bakiri bato nibira bakinga neza cyane katura umupira bandanya n'ubu wayane bafise umupira Atletico bamwe barawurondeza itoki bazanye ikimuri bariko baramurika barondera babuze byemve naradegaje umupira rurerura imbere nta numwe ahari kabisa nimero 4 ariko Atletico barabifatira n'ubu mupira Rahandri abutse mu kibuga bamumize amaze gutera shuti zibiri zonyene mu kibuga reka turabe n'ubu ni uhayari bafite umupira barashaka kugombora kino gitsindo basinzwe ku munota wa kabiri reka turabe baramuhereza nimero 22 umwana akiri muto cyane ahereza nimero 21 biragenda gute nimero 22 mareza nimero 5 nimero 6 ariko aba bahungu nabo nyene niko barahuza bahwayari reka turabe ni counter attack Landry igire gitsindo murandebera igire gitsindo shot wa Poto Poto Landry umupira hano ugonga Poto nayo yatagonga Poto byari bindi bintu Atletico n'umpengo barakina ariko wewe hama occasion amwama bayirose ivyaza umusaruro ndikumana Landry ateye mushuti ateye mukwaju ukubita Poto ayakata umupira cyabandanya nimero 22 wa Wayare ni wafise umupira rahera ni wa Wayare ni warawifitiya wa nimero 19 ikiri gitsindo shot inyuma aba Wayare baje badasenze wone kubibona Turiko daraba kabisa n'abahungu ba Wayare abambe bakinye kabisa ko babuza amahirwe yo kurabisha mu ipoto kabisa cyagoranye cyane gose biracagoranye nga ku mugwi wa Atletico Academy biracagoranye kabisa no nga kuri Royale kugira abishe mu ipoto mengo bya bayendase kabisa biracagoranye nga mukinyi bene bantu John Caroleza nimero 17 kabisa bindi jubunyene yewe gaira tangi pasi y'ubwenge nimero sara tangi pasi hepfo kwa nimero 8 yewe gayaheza nimero hepfo kabisa yabaye kibiri jora kwa karuko bwenge ariko mupira wo gufatirwa n'amaguru n'umukinyi Thompson kabisa erega niyo Atletico Academy mengo bagiye kuzibira kabisa bagiye kudefanda mengo itsinzi bayitsi umengo barosa amanota 3 bado biracyakomeye Yasser ari muri vurugu n'abakinyi ngaha biracyakomeye bifatirwa n'abakinyi ba niwo Atletico Academy yewe gabama we yewe kano gahungu nimero 21 piga shot ariko corner kick kabisa corner kick kabisa ebana corner kick igiye gutegwa n'umukinyi yambaye nimero 3 kabisa wa Royal reka bariko baragerageza gukora bishoboka byose bariko bogombora kino gitsindo katakona we piga wapi baracaba bahungu ba Royal bafise umupira subiza inyuma kwa nimero 22 aheza nimero 21 kanga ipasi y'ubwenge kora kantu kubwenge kwa rugo biranka cyaro mufise afise nimero 6 no bareje umupira biranka yewe gaye baheza umukinyi ngaha yo terasi ndikumana terasi mwabantu mwe terasi ngaha ahereza Thompson akora kantu kubwenge bamakeka kantu gukaraba bikabi mwabona gata pasi y'amazi ariko wapi Yasser inyegeje wapi ko akora amabara yewe wifatikwa n'abahungu
Ruwayari nimero 21 nimero 21 wa Ruwayari atanga ipasi y'ubwenge ariko John amugati we uracari petit mugano waracahungu ba Ruwayari abahungu ba Ruwayari bakata ipasi y'ubwenge biranga mupero gutegwa imbere na Yasser ahita Thompson contre attack Thompson akora kanu kubwe Thompson baramusunika yanga kuvuza ikosa umurefu arangwa ati Sanford haguruka biracakomeye bitore umupira akana nimero 20 yewe ni kabi cyane kamwa ku mupira amukakora nikosa uyu mwana kabisa koza nikosa ari nka Thompson agiye hanze yinjiye umukinyi nimero 7 ngani wagiye kwinjira mu kibuga Thompson kabisa arasohotse biracyakomeye Benebantu arakina Benebantu wapi bifatirwa n'umukeperi wa Rwaya akora ko gatonya gusa kuri nimero 4 mukinyi ngaha mbona muremure waba ariwe muremure arimwo muri bo yewe gafatirwa na captain ahereza hepfo kugango kubona kakiraka na kabisa bakinisha abana gusa kabisa bakiri batona ko bafite experience mu misi aza bakinira Burundi bwejo reka turaheza ngaha nimero 22 umuhinga cyane w'umwana nabonye ngaha mu equipe ya Rwaya bahereza hepfo kwa Rugo yambaye nimero 2 mukinyo kuva muri Olympique Star yego kama mama we nimero 19 aramufatira kwidogera kwa kanu kubwe yego kama mama we biranga tukana umupira hanze corner kick kabisa yabuze umuntu yinjira kabisa yego mama we uyu mukinyereka akina nimero 10 kwa Kayanza ni kinyereka akina nimero 10 baguze muri Kayanza United ni mukinyi mubi cyane kabisa kona kikigiye gutera umukinyi yambaye nimero 7 ngaha wa Royal FC kona kick katurabe ngategeza ugenda piga kona kick hano wapi igori ngaha bararibura kabisa biracagoranye nimero 10 wa ATHLETICO Academy ifatira umupira ariko ani ngaha baracara umupira wo gusubizwa mu kibuga n'amaboko n'abakinyi ba Royal barabakwanya ati twigire bagatwigomba icyo gitsindo twe tubana bavyanse kama we bafata umupira ngaha biracakomeye umupira wo gusubizwa kandi mu kibuga n'abakinyi ba Royal aheza rugo n'umugabo Rugo ngaha akora kanu kubwe katasa traffic umutwe kepera abera amagabo kabisa nukujama arajama kabisa keperi nukujama arajama biracakomeye kabisa reka turabe ngaha Benebantu ahereza Mabano Shaban yisubiza Thompson aramusubiza Mabano Shaban ahereza Benebantu ariko bakindi dupasi twinyuma kabisa turakora ko tanga imbere ngaha kwa Landry bagwandira umupira wifatirwa na Thompson agumana umupira ahereza Benebantu umuhungu kabisa Thompson n'umukinyi ebana mubi cyane mukinyi twagiye tubona mu equipe nka Musongati mu equipe nka za Vitaro hariya acha ku ruhande kabisa umukinyi mwiza cyane nawe utegeza kuraba ukishimira biracakomeka cyane igitsina kimwe cha ATHLETICO Academy ku busa bwa Royal nimero 17 ngaha afite umupira wa ATHLETICO Academy kurakana kubwenge biranga ahereza Terasi hano yambaye nimero 4 baramuvuna mwa kabisa biranga Terasi mwabana mwana gahungu kabi cyane kwa gati karagumana umupira karawudugana yewe ngaha ahereza nimero 3 tera umupira ariko biranga mukinyo Royal n'ubundi bawutakaza bifatirwa na n'umukinyi ngaha Terasi Reje Yasser erigeje kuronda Yasser ariko arinyegeza remplacement ngaha agiye gukorwa kina bizokomera reka turabe ngari tegeza kugenda ngaha reka turabe uyu mukinyi binjije yitwa Mengo Theogene nivyo nyene kabisa yitwa Theogene yambaye 10 kabisa yitwa Theodoro Nako umukinyi kabisa ebana wiciyana kabisa umukinyi mwiza cyane uri kuramura bakabisa ifresher afise umengo akini buraya kana kira mu Burundi Theodoro afata umupira nimero 10 kubita umupira imbere ashakisha
Mabano Shaban arawutakaza ariko n'ubu Mabano Shaban arawugumana twende Mabano Shaban aheza nimero 17 ngaha kwa Karuko Bego yego mama we kona kick ya Atletico Academy kona kick kabisa kandi n'umukinyi ngaha amukubise kuguru kabisa ayisaba baraka Atletico Academy bose bakaba bari mu ipoto y'abayare arayitikaye vinga ate hafi cyane reka turaru baracagundagurana ikosa umukinyi wa Atletico akakoze ikosa bakiba yakabakwanije reka turabe aragenda gute nimero 21 akaba afite umupira aragenda gute arabigenza gute hagati mu kibuga akaba yeje nimero 3 ari ku mupira teri muremure ni wamushikiriye umupira no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugu wa Atletico Academy New Oil tubibutse yuko cyari igitsindo kimwe cha Atletico New Oil ku busa bwa Royal FC Muramvya araje Mabano Shabani hagakinyiga yaje kwinjira ubunyene agapeti macacari hagati mu kibuga Mabano Shabani wa office aheza rukundo terasi ahangu bavuye muri Kayanza United baracasubiza inyuma asize nimero 5 aheza nimero 2 nimero zibasubiza mu kwa Vyevere ikiri gitsindo ya makosa yarakozwe na Vyeveni sinzi ngene ari kubibwira abafana sinzi ngene ari kubibwira umukoca sinzi ngene ari kubibwira president asanzwe ashira mu mafaranga yakoze ibintu bitabaho yewe reka turabe amaboko birakenda gute hano amakosa Vyeveni yarakoze gakarufa yabonye gute aya makosa Vyeveni yarakoze yari kuyikiza kabisa yaritanze igori kandi ni match igombi here kabisa bifatikwa n'umukinyi wa Atletico Academy nimero 7 yinjiye mushasha mwabantu mwe no yifatiye umupira kabisa no yinjiye kabisa bifatikwa n'umukinyi wa Atletico Academy kabisa niwe yifatiye umupira reka turaringa bitegeza kugenda no ku munota wa 75 kabisa urukino ungi match Vyeveni tanze igitsindo kabisa ku munota mubi cyane ariko nga abakinyi ba Atletico Academy ngo ni offside kabisa ngo ni offside biracyakomeye kiracari igitsindo kimwe cy'umugwi wa Atletico Academy ku busa bwa akora kantu kubwenge umwaka umupira mwabanwe ngo hariya ni kona kick kabisa itanaboneka sinzi amabara John yarakoze sinzi ngo gusobanura coach ibintu biki yewe gaba abakinyi ba Royal ngaha abakaniye kabisa barashaka kugombora kino gitsindo kabisa ndashaka kukigombora basamaye barashaka kukigombora piga kona hano garura ku mutwe poto ya ikubise umwamba kabisa babuze amahirwe yo gutsinda bano bakinyi ba Royal naho ubundi umupira kabisa ariko barabigisha n'abakinyi kabisa bakira abana batonya uri kurabaraba kabisa n'abakinyi ubona ko bafise experience muri kazoza kabisa uri kurabiraba bano bakinyi ba Royal urabona ko abakinyi kabisa bameze neza gusa kintu babuze gusa n'umukinyi arabisha mu ipoto nakindi reka turabe nga umupira no gutegwa imbere abakinyi nga Royal bifatira umupira yo terasara umupira ko rikosa nga bakora amakosa nimero 19 wapi amakosa nga barahana bahereza captain nawo mugwi yambaye nimero 5 bahunyana yanagwiranda uruhungu runini nya cyane bitoro umupira mabanu mwe rawukata tari pass yama kata sai kata sai piga waka baba wega amakosa bayengaha kwari kuja muri vare kabisa hano hantu twari kwigira muri vare yaba mu Burundi hari twari kwigira muri vare tere iyitushe wowe wibuza hiki iyi tushe mu bisanzwe kubera ko bari ko barakina bose bari muri action ntiyari tushe gize wapi uyu mupira urimo muri biki
ibintu bimwe birabera ngaha kuri stade Umuco natwe n'icuma turabitahura kabisa. Amapoto menshi wayahari bashaka kugombora nabivuze kuva kare iyo baza kuba baciye mwikanisa bagasenga ibi bitsinda niba biko barabimura nkuku abahungu bose bagiye kwisiga umugombe niyo mpamvu byanse ibitsinda bora bushano ni bizindo occasion bazaba ariko amapoto reka turabe Bienvenue ku mupira wo gushika ku metero 6 na bienvenue uyu mugwa mukuye muri message ngozi arabigenza gutya arahereza ahereje mwene bantu John arafise umupira arabigenza gutya adekaje imbere arondera uyu yambaye nimero 17 umupira arawushikira wapi umupira mungu nimero 22 muri wa awushira muri ani umupira kana amaboko y'umugwa Atletico New Oil Academy tumana ari marasada rimwe sora plasma ngaha umukinyi wambaye ari sabira narushe ni muri muhurerwo aka turabagira yanure nimba ari ubwoba nimba ari iki sinzi turabe reka turabe wayare iyi bayita Primus League bebasha biragenda guke umupira wasubiza muri ani umupira muri cyo 83 niyo kubura cya 83 iminota indwi ye nisigaye ni minota mike baza kongera ariko sinibaza ko ari minota baza kongera ko nta minota nimwe yatakaye mukinyi ba aheruka kuva muri message ngozi kabisa bakinyi Atletico bari yanurira bahereza amano Shabani katasadre keperi warwa yarawufasha atera imbere adekaje imbere titwigira shamwana wa mama twigira ngo twirondere iryo gori umukinyi ngaharagera regera mwabantu mwe karegera kabisa bene bantu umupira utera hanze uca ku mukinyi kabisa mwabantu bwe ngabira cyakomeye ku mugwi wa Atletico Academy guri kibuga tera hepfo ku buryo bwo hepfo ku buryo bwa rugo gobana umupira kata pasi y'ubwenge nga ahereza mukinyi nga yinjiye umunyene mukinyi rugo n'umugabo ntiyari yinjiye kabisa Slim Side nga ayinjira mu kibuga hasohoka umukinyi yambaye nimero 17 mu mugongo wa Atletico Academy biracyakomeye kabisa Slim Side ashika mu kibuga reka turabe Slim Side byaje gukora ase kumanya wiwe kuri nimero 9 rangi bace bahindura tekaje imbere Bienvenue arondera nimero 7 yahiga Slim Side akwitiswa 5 yewe kama mahungu bwa Royal burawifatira bahereza ngaha gukora umupira kanu kubwenge ngaha Slim Side arataka wapi narakwana ku mupira kuva yinjiye mace isikaje ni minota na miburi minota nk'indwi kabisa kugira match irangire reka ngaha rugo n'umugabo tang pass ngaha y'ubwenge hereza ngaha inyuma captain nimero 5 wa Royal ifatira umupira kubita hepfo kuri kinyambaye nimero 3 karukana umupira ngaha kwa rugo n'umugabo yambaye nimero 2 hereza ngaha kuri umukinyi yambaye nimero 10 ngaha mu mugongo hereza ngaha kwa nimero 20 nimero 22 ngaha ane ifatiye umupira hereza nimero 5 barahererekanya kabisa kati pasi y'ubwenge baramubura kabisa bene bantu bamukorera ikosa aranababaye kabisa John bene bantu kabisa arababaye captain w'umugwi wa minota ya kare ku minota 8 biboneka neza ko babakwanije kabisa n'abahungu barwanya mupira barawuhana bifatirwa n'umukinyi nga yitwa Theodore ngahereza inyuma batera imbere kabisa oreza side Sirimu baramubura wifatirwa n'umuhungu Landry ifatira umupira Landry korakana kubwanga hereza kwa side Sirimu kata sadre yewe kama we corner kick kabisa Sirimu yari yiteye pasi nziza cyane cyari ginjiye kabisa y'umukepera ukorako cyari kuba ari ndani corner kick kabisa igiye gutegwa n'umugwi wa Atletico New Oil Academy igiye gutegwa n'umukinyi
ngaha mbona kurandi yambaye nimero 7 kwa kanu kubwenge Landry baramukwega ikosa baranakurivuza reka ngo twigire bwa bungo rifatira umupira twende kota kabisa ro mukogota kubita korosi ngaha kwa Rukundo Terasi aramufata amaboko muri faravuza kabisa bwati wowe uri ibintu kwa kina sivyo bagira ko barabakwa kwa nyati twigire eza nimero 8 nimama heza captain nimero 5 kata pasi kwa nimero 20 afata umupira arawugubana aheza nimero 20 kati pasi kwa nimero 19 arawubura wifatikwa n'umukinyi ngaha yewe gababa we yewe gaye kona kick hano ya Royal kona kick ya Royal niyo iri witonde ngaho ushobora kuhagwa witonde kabisa ngaha sibabana kugira ko bishobora kukorohera kabisa urahagusha kuhagwa kabisa ushobora kuhagwa n'ukuri biracakomeye kiratari gitsinda kimwe cyane yo ATHLETICO Academy kusabwa Royal reka turabe ingene bitegezo kugenda ngaba baracakina kabisa yobwe ni Munani piga ku Franziza cyane wega mama we je barafata umupira kabisa uguye nko mukamashu umengo nakamashu gafashe imbere kabisa naho nyereka kandi kitsinga cyane imbere cyane aronda nimero 7 titwegera Sirimu side yiruka ku mupira Kepera arashikira yewe kama bonyana mu Kepera yewe gaye Sirimu side kabisa abafana biwe ngahe muyinga n'urundi bahise gukomera amashi aya mashi sinzi yuko Sirimu side bari banamukumbuye kabisa kumubona mu kibuga bari banamukumbuye bakinyima Royal batera imbere aronda nimero 19 akora ubuzembe ngaha baramuhigisha baramubura ariko aza yigwisha hasi ndabona umutoza hariya yakaniye yewe biranga bifatira umupira abakinyi ba Rukundo Terasi ahereza ngaha ku ruhande umukinyi yambaye nimero 3 wa ATHLETICO Academy Rukundo Terasi amurira ko biranga muhana umunyenga kabisa Rukundo Terasi kabisa n'umukinyi ebana mwiza cyane aramuhaye umunyenga bwati uri mwene data reka naguha umunyenga ndabibutsa kari igitsina kimwe cya ATHLETICO Academy ku busa bwa Royal kiratari igitsina kimwe cya ATHLETICO ku busa bwa Royal umupira urimo kwifatirwa na mukinyi Landry Rukundo Terasi aheza nimero 2 yewe basubiza inyuma kwa Jemveni narabwiye ati nimwagure ngo dutabaza umupira tubanze tubigishe tera imbere arondeza nimero 7 hariya wa ATHLETICO Academy umupira no kuva wapi wigira hanze no gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba Royal mukinyi wa Royal aheza kwa Kepera kabisa Kepera akoze ubuzembe no kuduga yidugiye bamukorera ikosa Mukepera amukorera ikosa era abantu kugwana agomba bagwane Mukepera kugwana agomba bagwane kabisa bagomba bagwane kabisa muri nduru zadutse kwino match nduru ziragutse kabisa uje mwana ariko alipima kulima wanosha yani nikisema kabisa ubona ko cyari neza kabisa cyangwa ya mata gipima imetero mwana santimetero 70 indwi kabisa n'urusoro rurerure kabisa ruhandutse ukubaza kari Debrine Joel untokoza kari Debrine no mukinyi kabisa yego kabisa yani bakinyi bo mu Bwongereza bariye neza batari ibijumbu ikosa hano umukinyi wa ATHLETICO New Oil Academy kamukora ikosa bari kosa rigiye guhangwa n'umugwi wa ATHLETICO New Oil Academy amasha tubibutsa gusa nyuma wakurikirana ya televiziyo imukura cyane ariyo Iwacu Top TV mukamurisha kuri page yacu ya YouTube uragenda ukacugira sabone cyangwa se subscribe kuri page yacu zigiye zitandukanye no kuri Facebook nayo turiko akaba tanze ikarto John kuri mwene bantu John bamuhaye ikarta y'umuhondo ibi ni bikingo birabera ngaha aha bashobora kumukubita ikarata itukura ikarto rouge mwene bantu John ni match kurikirana yaza siwe umukinyi yambaye nimero 5 nimero 5 yarasanzwe officer John bamuhaye karto John zibiri kumvuga iya kabiri mu mateko ko bivuga bacamuha ikarata itukura bakamuhaye ikarata itukura akabasohotse abantu bose bahagurutse
nimero 5 ira Atletico ikitanira amanota ya 3 yewe gaye barahaswe je wewe ubona gutaka karufa iyo batakwiha iyi karto ruje mu minota ya mbere wibona gute ino kate tukura iyo bayironka ku munota wa mbere nga byari ku bindi ndiko ndaraba neza mu rumengo Atletico Academy yatanga kuzana ivy'ubuzembe n'abantu mwe yewe gabama we biracyakomeye tekaje imbere abakinyi ba Rwajare nga abakinyi niyo bawitambika upero kwifatirwa n'umukinyi side stream ahereza nimero 10 batazira Theodore umupira ukorwa ya ko nubwo bucanja biranka biracyakomeye kaza gitsindo kimwe cha Atletico Academy kusabwa Rwajare FC bongeje ni minota 3 tukaba turi mu minota turi nyongera nga Patrick ndabona ariko ridoga kabisa n'umunota wa mbere ugombo nk'ubu nibonda yibarira kunoke kabisa biracyakomeye siri musadi baramukwega bavuza ni kosa free kick nga igiye guterwa n'umukinyi wa New Oil batangana ikarata y'umuhondo ku mukinyi Rugo uko ari yamugumije kabisa yatamugumya nk'ibi byari kumuzanira ingaruka mbi nababwira yuko nimero 5 wa Atletico Academy yamuhaye ikarata y'umutuku kabisa ku bintu byo bujanja ariko akorera inyuma umuhagarikiza amubwira ati wewe sino kuyanganira amurambika ikarata kabisa ya John aramwongera mukubita n'iyindi itukura kabisa cyatari gitsindo kimwe cy'umugwi wa Atletico Academy kubusabwa Rwajare FC katwindire turabe no free kick igiye gutera umugwi wa Atletico Academy kubasha kuronga itsindo cya kabiri asika minota 2 gusa piga free kick babarwe yewe gasiri musaidi arabura kabisa umupira no gutereka ku metero 6 z'umugwi wa Rwajare kati mupira nga kwa nimero 4 kwa mupira umukenya kasa umwana guza muri agasaka kabisa twara umupira kabisa barajyana nibavuganye jembene yabo barawutanguranwa kabisa aranawurenza batera umupira ngiye ko kabisa na Mkepera ariyo yegira ko nasabwa abantu metera mwipoto yewe gama biracagoranye tanga umupira nga korpaso karo kubwenge twende twigire siri musaidi arabamaze n'abantu siri musaidi siri musaidi akora karo kubwenge Andri afata umupira hariya awutera muri Mwibuke kabisa muri Mwibuke kabisa asika munota umwe ukino kugira umupira awute urangira n'umukinyi nga yababaye kabisa sinzi ngo umukinyi nde ni match nga gera ku musozo kabisa n'abafana ko baritahukira kubona nga biracagoranye kabisa nga biracagoranye mugabo ndabona umuganga yinjira mu kibuga cameraman ariko arafatira amashusho Randri yicara mu kibuga vyanka kabisa namaburi muri namanije barandika ko bari bakwanije batatsinda igitsina cya mbere ku munota w'indwi mupira gusubiza mu kibuga abakinyi ba Rwajare Dagaje imbere kwa Kepera dagaje imbere roneza umusore ngaha yambaye nimero 14 biracakora abakinyi Atletico barawifatira match mambo kwica match iraheze ndababwira yuko match iheze kabisa kuko ndababwira ko match iheze match ngaha iraheze kabisa match iraheze igitego kimwe cha Atletico Academy kubusabwa Rwajare gacha gitsindo kimwe cha Atletico Academy kusabwa Rwajare gitsindo kimwe barose kabisa bigoranye itsindo barose kabisa bigoranye kabisa biracyakomeye reka nawe mugenzi wanje Joel ababwire ingene bitegekanije aye machu tubabwiye yuko ukino urahuza Atletico New Oil Academy ni mugohoyare kuva mu yana Kayanza. Shimiri bana Patrick, unapoteza mchezo wa kwanza wa ligi kuu nchini Burundi Primus League, lakini kwa kuishambulia kwa mashambulizi makali ambao umeweza kuishambulia timu ya Atletico New Oil Academy, tuseme kwamba umekosa nini ili uweze kupoteza mchezo wa leo? Naweza nikasema kama tulikosa kwa sababu tufunge machi ya leo ni bahati tu, kwa sababu tumecheza kisi tulikuwa tunatafuta goli, tukatafuta kisi tunaweza, ila tu bahati kakataa, kwa sababu mpira imepiga kwenye mwamba ukakatara kuingia. Njoo hivyo mpira, matokeo ni hivyo, tulishambulia lakini goli kakatara kuingia, njoo hivyo tunashukuru. Ligi sasa imeanza, mechi ya kwanza mnapoteza, matumaini nafikiri hapo. Mnakwenda kujiandalia vipi mechi zingine? Wewe mwenyewe umesema kama tumeshambulia hii timu hii, naona kama ni timu kubwa. Unaona sasa maandalizi yapo ni mazuri, chapokuwa tu bahati njoo haikuwa, lakini tunawaza machi za kufuata vitu vitakuwa vizuri. Wachezaji waliona wapi walipoteza kutofunga, wapi na sisi tumeona wapi palikuwa tatizo. Tunaenda kukosoa kwa hizi siku mbili, tuandae machi ya siku ya 3, nawaza vitu vitakuwa vizuri. Wewe ni kocha mpya wa timu ya Royal ambao umeweza kumrudia kocha Kambarange. Timu hiyo uliona vipi?
Timu iko sawa, ina vijana watoto wadogo sana, watoto wanajua kucheza mpira. Umeona kama wanacheza mpira wa chini sana mzuri. Ila pako vitu vingi vya kutengeneza. Umeona kama wanafika mbele ya goli, lakini wangali ni watoto. Lakini tutajaribu kukosoa mwa hizi siku. Tutafika machi kama 3 4 5 washawisha kuwa vizuri kwa washambuliaji. Mashabiki wa timu ya Royal Football Club unawaambia nini? Njoo hivyo tena, unajua kama soka ina matokeo matatu, kuna kufunga na kufungwa na kugawa. Sasa kila jambo linakuja mfootball, lazima nikulishukuru. Washabiki wasikatiki nguvu na sisi tukatiki nguvu, kwa sababu hii ni mechi ya kwanza. Championnat ingali inabakiza machi 29, ni machi mingi sana. Sasa wasikatiki nguvu, wakuye kushabikia timu yao, itafanya vizuri masiku. Lengo la timu ya Royal Football Club mwaka huu ni lipi? Unaona mwaka jana itoka mu place na waza ya 9. Sasa unaona mtoto kimtia kwenye shule lazima asogee mbele, atoke somo la kwanza aende la pili. Sisi lengo letu ni kwenda nafasi nzuri kwenye msimu wa ligi hii, inawezekana. Asante sana coach. Haya. Kwa ATHLETICO New Oil Academy. Ni kweli unajua mshabiki ni mchezaji wa 12. Umeona mshabiki ni mchezaji wa 12. Tunawashukuru kwa support yao, wasikatiki nguvu. Timu bado ndio tunaijenga, kwa hiyo nawaomba wasikatiki nguvu. Ila kubwa tu nawaomba waje kwa wingi kusupport timu yao. Unajua bila wao ni kwamba hamna timu. Umeona timu kiongozi anahama, lakini mshabiki kusema hame inakuwa ni kazi. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu awajalie, wape afya, wape nguvu, waendelee kutusupport mwanzo mpaka mwisho. Tumeona mashabiki wa Olympic Star wakishabikia timu ya Royal Football Club. Tuseme kwamba mashabiki wa timu ya Olympic Star ni wapinzani wenu kwa sasa? Mimi nadhani nikasema sio wapinzani. Ile changamoto inasaidia wachezaji. Wao wakishabikia ndio wanawapa nguvu wachezaji wangu. Umeona, kwa sababu mtu unapokuwa uko nyumbani mtu anamshabikia timu pinzani. Nadhani nikasema kwenye mpira hamna fair, lakini ndio maisha mpira. Ila ninawaomba waendelee, umeona, waendelee kushabikia timu pinzani vizuri, kwa sababu wanaposhabikia timu pinzani wanasaidia na sisi kutupa morali. Kwa hiyo ni changamoto ya mpira, ndio vizuri mpira. Tena mpira ndio unakuwa na hamasa ile kwa nzuri. Unawaambia nini mashabiki wa timu ya ATHLETICO New Oil Academy ambao wameweza kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja huu hapa wa Umucho? Naweza kusema kubwa tu nawashukuru kwa support yao. Mwenyezi Mungu awajalie, wape nguvu, waendelee kusupport timu yao mwanzo mwisho, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tutafika, tutawafurahisha inshallah. Asante na mimi pia.